Mu nyigisho zo ku munsi ugira kabiri ari nawo wa nyuma umufasha nyigisho bukuru Jacques yagarutse ku kamaro ko kuhanahana amakuru gushikana ku iterambere ngo ni igikoresho gituma uwo ari we wese yiyumvamwo icyo akora. Icyo gikoresho rero ngo kigaheza kikazana impinduka mu kibano. Ngo iyo migwi rero yashizweho ni iyo gutangiramwo ubutumwa bakamenya uko babutanga n'igihe babutangirako bakamenya nabo babuha. Ngo kaba karyo rero ko kuganira kubijanye n'ubuzima kugwanya inzara maze bashigikire umugambi w'igihugu w'iterambere usanzwe ufise ihangiro ryo kuduza ubutunzi bw'igihugu mu kwironderera ubuzi gutyo umwenegihugu wese akabaho neza. Ngo uwo mugambi wo guhanahana amakuru gushikana ku iterambere ngutegerezwa gufatana n'umugambi w'igihugu w'iterambere. Ngo nibakomeze ikiganiro gutyo bashike ku iterambere rirama. Abakurikiranye izo nyigisho bakaba bamenyesheje ko uwo mugambi ari ngirakamaro mbere ngo bakaba bagiye kuwuvyaza umusaruro ku bw'izo nyigisho baronkejwe. Izo nyigisho twahavuye dusanga zifise akarusho gakomeye cyane. Nivyo ubwa mbere bimwe biri muri izo nyigisho twahora tubikoresha muga tutazi neza ko arivyo turiko turakora cyangwa naho tubikoresha ugasanga ntituriko turabikoresha nk'uko vyategerezwa. Twasanze rero zifise akamaro gakomeye cyane kuko mu bijanye n'iterambere nuko tuvuga ko ari iterambere rirama iyo umuntu wari we wese abwirizwa kugira icyo aterereye agiyemwo. Iyo biriko birakora umugumwe uwundi kumbure utabimenyeshejwe iryo terambere ntiriheza ngo rirame. Cyo guhanahana amakuru nuko bose babwirizwa kujamwo twasanze ari ikintu gikomeye cyane. Ego reka mvuge mu itegurwa ry'imigambi y'iterambere nivyo twari dusanzwe dutegura imigambi y'iterambere tubanje kubaza bene gihugu cyane cyane ivyo bagirira akamaro n'ivyo bipfuza ko tubarangurira. Ivyo byari bisanzwe biri muri cya gitabo c'imigambi y'iterambere ya commune twita mu rurimi rw'igifaransa le plan communal de développement communautaire. Hanyuma buri mwaka tugaheza tukaraba bivanye n'uburyo commune ibifise ivyo twoshira imbere bigaheza bikarangurwa buri mwaka. Twahora rero buri mwaka tubitegekanya tukabitegura mbere wanashaka tugategekanya ko nabene gihugu hambavu y'ibikorwa by'amaboko bashobora guterera bagaheza bagaterera n'amafaranga ashobora gusahiriza mu irangurwa ry'iyo migambi. Nagomba ndabaha akarorero yuko muri commune twahora twegeranya intererano y'abene gihugu mu mafaranga ari hagati y'imiliyoni 4 n'imiliyoni 5. Ariko harageze igihe tubona yuko ayo mafaranga kubene igihugu dufise novuga yuko wanashaka badakenye kwari intererano ntoyi cyane. Niho twigira umugambi kuva kuri musitanteri abahanuzi biwe inyuma yo gutegekanya ibizorangura ku mwaka kuja mu bene gihugu tukabibasigurira tukababwira ivyo ari byo mbere tukababwira yuko nabo basabwa kugira ico baterereye. Icyankoze ku mutima rero nasanze yuko ico kintu twakoze cyari ikintu kijanye n'izi nyigisho nuko twahavuye tuva kuri za miliyoni 5 abene gihugu bahora baterera turashika ku miliyoni 58. Murumva yuko iyo ntererano y'abene gihugu yari yarabuze kubera habuze gusigura imigambi ko yari amafaranga menshi cyane. Kandi n'ubu turizeye neza mbere ko azohava kanaduga karenga nayo kuko abene gihugu baca babona yuko ivyo turiko turarangura nabo babifisemwo uruhara. Ko nakaroro keza cyane novuga kaza katwereka yuko izi nyigisho ari inyigisho z'akamaro gose. Ngo izo nyigisho rero zikazobandanya no mu zindi ntara z'igihugu.